kaze mu makuru ategekanya ikirere yo kuri wa gatanu igenekerezo rya 24/0 2025. Ejo mu gitondo hatekanywa ko hazokwaka izuba hacemwo n'ibicu bikeya mu ntara zimwe zimwe zigize igihugu cacu, izindi nazo hakazorangwamwo ikirere kirimwo ibicu vyinshi, nayo mu ntara za Cibitoke, Bubanza na Bujumbura hakazogwa imvura, kiretse mu ntara ya Bujumbura aho hazocamwo ibihe vy'izuba. Ahazowakanye kurusha ahandi akazo ari mu ntara ya Gitega aho ipimo bizoye kuri °C 13. Ku muhingamo hategekanywa ko hazogwa imvura mu ntara nyinshi zigize igihugu cacu, nayo mu ntara za Bubanza, Karusi na Bururi ikirere kikazoba kirimwo ibicu vyinshi. Mu ntara za Bujumbura na Rumonge hakazokwaka izuba harimwo n'ibicu bikeya. Ipimo vy'ubushuhe biri hejuru kurusha ahandi bikazokibonekeza mu ntara ya Cibitoke aho bizobe kuri °C 31. Ejo mu gitondo hatekanywa ko izuba rizoseruka isaha 12 zirenga iminota 6, rirenge isaha 12 zirenga iminota 23 zo kumugoroba. Akaba ari ngagarukiye amakuru atekanya ikirere yo kuri wa gatanu, mwateguriwe ikigo kijejwe ibirere ca Ijebu, yari Fiona Tirojinka ayabashikirije ijoro ryiza.